Okay, uwa mbere. Oh my God! Okay, wewe mkwinjira no piga hodi. Oya mana kisasa visi watu vishinda kesi. Nk'ubu visi watu vy'imiziki mje kituma naje ata na hodi vrem. Ufise watu vyishi? Go. Wewe bwa mbere wewe witwande. Naje banyita Lama Star. Lama Star. Okay, none wewe ufise impano nyabaki? Naje ufise impano yo kuririmba ndaki. Yo kuririmba? Ufise impano y'umuziki. Gira ko twumve ko twakira abantu. Yeah. Ndagukunda wagiporo we. Ndagukunda warobewe. Iyo nduse ntakubonye usanga afise agahinda. Yeah. Ivyo nyene ivyo muraririmba nyene niyo mpano yiwawe ufise. Iyo niyo mpano ufise man. Iyo ndase mposi nza akazi kako. Bantu usanga no kumabanda bakira wakati ndaki. Baguma bakura. Umwanya n'umwanya guma bandaba. Sha wiyo mpano yiwawe. Ntabwo ari nziza uvuga ngo ndagukunda wagiporo we. Iyo niyo mpano ufise kuza mubiri wanje uri baza uvuga ngo ndagukunda warobewe. Zarabose uko bakwanyira ngo ndagukunda warobewe. Okay, ukwirikira. Bite bro. Namahoro. Akazina kawe bakwita? Je banyita Eri Makongoli fura y'abahungu sekuru babemere mu ngwiro kandi mugisigana niwe kukanitizi kukanyuma. Amazina kari meshi. Oya none karayo banyise. Niyo bakwise? Yego. None wewe ndibaza tugiyagira ko usanzwe ufise impano nyabaki. Baje impano ufise impano niyo kurira bataho nkubise. Yo kurira tawo gukubise. Aho nyene nivyo. Yego. Kiragira turabe iyo mpano yawe. Impano yiwawe ufise. Soka ute wamushenze waje kurira ngaho utakuze none yo mano yo si impano aho byaru wabona imihimbiri yayo yose iza kiza ngo ndanye ufise impano yo kurira kumbe aje kwanduza ingwara abantu amagiripe gusa niyo banzana ngaho reka mama garunda kwirikira murabona itumuropfa nabi. Okay, uwunda kwirikira karibu. Bite vyawe? Jeni sawa. Mwitwa abandi? Jeni twa nta myaka ijana. Nta myaka ijana? Ufise impano yawe nyabaki? Jeni mfise impano yo gusinda. Yo gusinda? Neba sinda gute? Ntabyo rero. Je ntavyo nzi. Ndakwereka. Impano yo gusinda? Yego. Je ntavyo nzi kwera. Namwe afite impano yo gusinda? Aho kuvuga nk'abo munasinda. Oya. Rahira. Oya. Ndakwereka rero. Impano yo gusinda? Kugira uvyemere. Gerageza turabe kwera ibinyereka. Ubungira urayibonye. Iyo mpano niyo rero waje kuguca kunkubita ngo ni impano yo gusinda. Ese byo ndabikwereke. Impano ngenda ahura kwera abantu bafise impano ye. Wewe wambwiye ndakwereka impano mfise. Cishaka mbira. Aho ngo mufise impano kutamukubita abantu gusa. Acho reka mama garunda kwirikiranya mbatangira nk'uwundi. Okay, uwundi. Watapana utapilizwa. Nako zafutse induru nibiki. Ni wanyu? Ni wanyu? Nona igiharo si wacu. Nona ari igiharo ari wanyu. Urumva rero ni munzi wanyu canke igiharo ni wanyu ndabizi. None ntimwaje kudutemberera iwacu. Akazina kawe bakwita? Akazina kiwawe bakwita? Je bayita Mutobeke Papa Comedy Kashema n'amafaranga ni byose. Eke gihuna hunira mu bintu byo gusetsa abantu. Umwana yase gupfa no kwiba. Umwugazi umwuguruzi eke runyenye. Urumva akazina numvise muri karunyenye konyene. Andi mazina yose narondenda yabara mugana. Ngorane cyane wandika umununizi. Reka ko nyenda gashireko. Wewe nawe usanzwe ufise impano iya. Jewe impano ufise niyo kunyonga imoto kandi ntari ku moto. Utari ku moto. Ivyo nivyo. Gerageza turabe. Kare nawe rankubita ikirimwe mugabo no musi rasi. Nonaho nyene uri ku moto cyane. Kurubaho. Reka kumena amatwi. Wavuze ati ufise impano yo kugendesha imoto utayiriko. Kuva wavugije ngo titi kurubaho wagiserera ushiramo n'ibitese none gutavaho. None nari bwahaguruke. Gerageza turabe data basi. Reka mu matara manza kurondera abateje. Kurubaho. Cyatana cyane imitara vyaraduze. Kwacha.
kandi muri bitatu kwikaburimbi none wambwa jenge ndakubaza ninjye nkuremo kontaki kuramo kontaki none wewe uvuze ufise imana yo kugenda ku moto kandi utayiriko jene uracatangara wahindishije uravuza n'amasoni n'ubu nturava ahanye kweri ahanye mu mutwe nyine burakwiye mu mutwe aho mva ko budoda none siyo mpano ufise niyo mpano ufise none basinye moto ntihaguruka uko nyene naye yahagurutse iragenda none yari kuja he kandi narimo ndakwerekera banagenda mu bambe yangize kofe ngo niyo mpano yiwe afise ubundi nawe ngo agira ku moto ngo atayiriko umugambi wawe bayicaye ngaho mvira mu biro fa ngo mufise impano uracahagaze ngaho uragapfa wihambe ndagapfa nihamba bwo rero kwaba ngo ufise impano ivyo bigesera ash aho nakagende umwe yaje ngaho ararira ngo afise impano yo kurira asigaziza ibisemu ubundi ageraga havuga ngo afise impano ngo yo kuririmba ngo akunda ubugari hashe nawe nyine ngo igiporo ash abona ko abantu bafise impano nyinshi ubundi nawe yaje ngaho ngo afise impano ngo yo gusinda agiye ndemeza ikofe n'ubundi acasasaka ubundi nawe ngo afise impano ngo yo kugendesha imoto ngo atayiriko wowe se ndabonye byose abona no musi kweri ndahuye n'abantu kweri ngo bafise impano aho ubona